mu kuzirikana amajambo y'Imana, inkundire dushingire kuri iki gisomwa ca mbere, tugaruka kuri ibi bintu bitatu bine nyamukuru ijambo ry'Imana ryatumenyesheje. Ubwa mbere, uku gukayangana kwa Musa mu maso. Ubwa kabiri, aya mabwirizwa. Ubwa gatatu, umwitwikiro. Ubwa mbere, uku gukayangana kwa Musa. Ngo Musa yari yamaze iminsi 40 ari kubonana n'Umukama, hanyuma Imana irasubiramuha ya mabwirizwa. Murazi yuko amabwirizwa ya mbere twarabise mu minsi heze, Imana yari yanditse nyene ubwayo. Musa amanutse yasanze uko kuntu yari yatebeye ku musozi iminsi 40 n'amajoro 40, asanga rero igihugu menga carambiwe, igihugu ciranze, igihugu gisa nk'uko umenga cadebukiwe. Baciye basubira Aroni baramutegeka bati, ducurishirize Imana itugendera imbere, kuko Musa na y'amana yiwe ntituzi iyo bahereye. Kumva numva bavuga ngo patiri ngo naya radiyo yiwe nayikuye kwijana kwa Fijas na Marciano ni gwacu. Ngo Musa ngo naya mana yiwe ngo kamenga n'ikintu bavugira kure, kandi umuntu iyo ahaye yiyomora ku kintu yumva umenga kiri kure yiwe. Murazi ko Musa ishavu n'akantu yaciye afata bya bisate byari byanditse ko mubwirizwa y'Imana, aca bikubita kuri ya shuri kirasanzara, ngo arayisya, ngo aca afata ifu ryayo arishira mu mazi, aca ayaramiza abanyisirayeli ati, nimunwerere Imana yanyu. Mugabo imbabazi ziravyuka, araduga ku Mana kubasabira ikigongwe. Mu nyuma rero hamwe yasubirayo, nibitwumvise Imana iramuha amabwirizwa, iramusaba, yaciye musaba iti, we wameneye ibintu nanditse jewe, uri uvyandika. Macho ngiti andika rero nawe. Hama haciye kandi iminsi 40 aca aramanuka asubira rero mu gihugu. Hama ngo abamubonye avuyeyo ngo basanga akayangana ubwiza budasanzwe, bamwe biracaragira ubwabo bwo kumwegera. Musa ngo agaca afata umwitwikiro, agaheza akabegera, akabashikiriza ivyo Mukama yamushikirije. Nabo bari kuzirikana, dufatira ubwa mbere kuri uku gukayangana. Kumara iminsi 40 uyagana Imana uri kumwe n'Umukama, bivuga yuko kumwe wa mugani wo mu Kirundi bivuga ngo usaba umwiza mugasa. Iyo rero uvuye mu gisabisho cy'umwanya muremure, ukavayo utukana, ukavayo wuzuye ubusutwa, ukavayo wuzuye sinzi ibintu, dukora uwo mwamwahuye n'Imana by'ukuri kibazo. Cyo gituma ibisabisho bitaduhindura, ahubwo ukamenga tuguma tuba babi, birateye amakenga. Ngo n'ibisabisho byashitse ku Mana, n'ibisabisho byadushika natwe, canke n'ibintu tugira nk'ibigezweho. Uyu munsi hariho benshi basenga nk'ibigezweho, basenga muri ya ntumbero tugira tuti twashize Imana imbere, nta kundi ko bavyanditse bitegerezwa gukorwa uko. Ugaca usanga ibisabisho n'ibiguhindura. Cane cane ibisabisho by'abantu usanga umenga twaramaze kuvyimenyeramo, ugasanga agapagani wagatekereyemo. Kwa muntu yibaza ikibazo ati, ubwo ibisabisho vyanje bishikana kuki? Ubwo birashikana kugukayanganamwo muri jewe ubwiza bw'Imana. Ni ikibazo, ni evaluation umuntu wese yuko ariko aragira mu mutima wiwe imbere y'Imana. Ariko kandi Musa yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Numva ko yamaze iminsi myinshi. Bivuga ko mu buzima bwacu bwo gusenga, bwa busabisho
Mana yanje ndagusenga uyu munsi naramutse ku bwawe, bwagusabisho ni bwiza bwo Mana yanje hezagira ibyo kurya, nawe ushobora gusanga umutima uri kuridoga ko batetse imyungu n'intete udakunda, bashaka ko bateka ibinyama n'ibitunguru. Bwagusabisho tugira turiko turaturiga, Mana yanje ndiko agenda kuryama, nenda gusabira y'igihebe. Bwagusabisho bwa gupigapiga, bwagusabisho bwo kugenda gusenga gusa ku munsi w'Imana, naho nyine barinze kukubyura byuko cyo gusenga, ugasanga ntaco bushikana k'umuntu kinini, burakenewe burahambaye ariko bwonyene ntibukwiye. N'abantu b'Imana tukabona na Yezu yuko hari imyanya afata agasenga bose, akamara ijoro ryose mbere agitanga ubutumwa, nawe nyine akagira iminsi 40 n'amajoro 40. Bivuga yuko igisabisho ninasubirizwa kugira ngo twakire ubwiza bw'Imana muri twe, kandi igisabisho gifashe, igisabisho kiri programme, igisabisho koko twashizemo urukundo rwacu rwose, twumva tuti ni programme yacu Imana, ni programme yacu Imana. Mwiyumvire igihe muba mugira muti turafitanye rendez-vous n'umuntu dukunda, turaza guhurira nko muri bar resto dusangire tugane, inge usanga ubitegura ugashiramo akanyamuneza mbere ukumva uti uwo mwanya sinza kubona urageze. Nico gituma bikenerwa yuko hari imyanya imwe ikomeye dufata tugasenga umwanya ukwiye, tukaza tukamara umwanya imbere ya Yezu muri adoration, tukarabana ubwiza bwiwe bukibuganiza muri twebwe, bukatwinjiramo bukaduhindura. Nico gituma dufata imyanya imwe tukaja muri recollection. Hari igihe abantu batuma ko muri recollection bakibaza bati mu kubakora za ndinganizo zo mu ikarema zirageze, za ndinganizo zo mu bushikiro zirageze, bakabona umenga indinganizo gusa, mugabo ntabone bati badutunganirije umwanya natwe twogira uwacu wo kugira ngo tuje kure ku bwiza bw'Imana butumanukemo, dushobore gukayanga uburenganzira bw'Imana. Hariho ibintu bitakwinjiramo utemeye kubyinjiramo ngo bimare mu mwanya, nicyo gituma rimwe dufata tukagenda muri retraite. Hano harabona abandi bagiye muri retraite ati ayo mafaranga uri kuratagabuza, ivyo bifaranga byose twayihariye, muga ntamenye yuko agiye gukuraho ikintu kirengeye amafaranga, agiye gukura mu ntumbero nziza y'ubuzima bwiwe. Mushobora kwamaza umwanya nk'uyo imbere y'Imana gutabuko hari ubwiza bw'Imana mu kumanuka, ni iyo wagiye kuri ushashaye inyotewe umukama. Hari n'ibintu mbere bimwe mu buzima bigoye guhindura utemeye gufata umwanya wa retraite ngo ugufashe. Hari n'amashetani atunanira kwirukana, bigasaba yuko ukamara umwanya imbere y'Imana yonyine agateba kagira ati oya ntidushobora kurambira imbere y'Imana, aca yiruka. Iyo ico ni ikintu gikomeye cyane. Mbega ubwo ndaho umwanya ufashe, umwanya wa kanovera, umwanya wazirikanye, umwanya waringanijwe koko Imana. Mbere no ku munsi ugasanga urafata akanya ko kwikamunazo bw'Imana bukwinjiremo, ukazirikana umwanya ufashe ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana nico bita lectio divina, ufata umwanya wo kuyaga n'Imana mu jambo ry'Imana, ukayumviriza ukuvyikira kugira muri iryo jambo ry'Imana, nawe ugaheza ukayibwira, ugasengesha ijambo ry'Imana rikaca rikunyengetera rikakubamo. Ubwa kabiri turabona yuko Musa muri uyu mwanya batubwiye aja aseguye amabwirizwa y'Imana, ariho bacavuga yuko ngo akayangana ubwiza bw'Imana. Musa araja kubona Imana, mugabo niho batubwiye ko ngo akayangana ubwiza bw'Imana. Harimo inyigisho kuko ngo aja aseguye amabwirizwa 10 y'Imana, agaca yashikiriza igihugu c'Imana. Tugire Kristo. Batubwira ngo Musa ngo yarayaga n'Imana ngo nk'uko umuntu yagana mugenzi we. Abantu bagira bati yego natwe n'Imana nitugirire gutyo, ize tuyibone n'amaso yacu tuyage, irabe ko tutagira umwanya w'igisabisho. Hari abantu bashaka kuyaga n'Imana
nk'abayibona amaso mu yandi. Twese rero tukagira tuti yaba byoshoboka natwe n'abariko baribuka inyuma y'ingabirano bashaka ingabirano zimwe zidasanzwe z'abantu bahuye n'Imana mu buryo budasanzwe, ibyo bita les charismes de puissance. Mugabo Imana ikatwereka iti nubwo Musa namuhaye kuyaga nanje amaso mu yandi, mwebwe mutabifise, si ukuvuga yuko umenga kugira ubwiza bw'Imana bukamukayanganamo ko ari ibyiwe wenyine. Mwebwe rero arabazaniye ayo majambo 10 y'Imana asanzwe yitwa amajambo nkoramutima ku Mana, amabwirizwa 10. Uko muzoyagendera niko namwe muzoba muriko murakayangana ubwiza bw'Imana nk'uko Musa yaje mwese mukamutangarira. Naco gituma rero tutorindira ko umenga twokayangana ubwiza bw'urukundo rw'Imana ari uko twabonye Imana amaso mu yandi. Mbere Yesu akatubwira ati hagiye kuzigihaho abazobahiriwe anabo bazokwemera batarinze kubona, bakagendera amajambo y'Imana, bakagendera ry'amabwirizwa y'Imana, bazi ko ari uburyo bwo kwakira ubuninazwa n'ubukayangane bw'Imana muri bo. Kugendera ry'amabwirizwa y'Imana niko kwakira ubuninazwa bw'Imana muri twebwe. Tugire Kristo. Muribuka wa musore ngo aje kuraba Yesu akambwira ati ngo mwigisha mwiza, ngo nukuri iki ngo nshobore kwinjira mu bwami bw'ijuru? Yesu aramubwira ati birasanzwe, kora amabwirizwa. Arayamudondagurira, hanyuma avuga ati je natanguye kuyagendera kuva nkiri muto. Ageza kwivuga ijambo rye baracigira ngo Yesu ngo aramwihweza yumva aramukunze. Urukundo dukunda Imana oguma ari ibishobisho ntirutwinjize mu bwiza bwayo ubugingo tudakoze amajambo y'Imana. Naho ushobora kumega ahantu kuremereye mugabo ukayakubwira uti ndazi ko ndiko ndinjira mu bwiza n'ubuninazwa bw'Imana. Ntuzuyakore ngo nuko umenye Imana yagutegetse, ahubwo ni ukwakira ifreshere yawe mu bwiza bwawe. Abantu bakunda amafreshere, y'amafreshere twimemera kw'inyuma bondera y'indani. Bashobora gusaba umuntu afise amafreshere y'inyuma mugabo atanguye kuvuga ukumva ni igishirira mu bumara. Bondera ifreshere y'indani imwe ikuvamo kuko wubakiye ubwiza bwawe ku mabwirizwa y'Imana. Amabwirizwa y'Imana nayo turazi yuko nk'uko tubibona kwa Musa yari afise urukundo rudasanzwe ku Mana, akagira n'urundi rukundo rudasanzwe ku gihugu c'Imana, kuba n'Imana yamuhaye. Nta kindi kizokuzuza ubunazwa bw'Imana atari uko n'ubundi uburondera muri urwo rukundo ugirira Umukama, ukarujanisha neza n'urukundo utegerezwa kugirira igihugu cayo. Abo bantu bose Imana yashamitse ku buzima bwawe, abo bantu Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwawe. Ariko Musa ngo agaca yitwikira kuko yabona yuko bagira ubwoba bwo kumwegera, agaca yitwikira kugira ngo abegere abashikirize. Uwo mwitwikiro urafise ico usigura, ni umwitwikiro w'uko bwa mbere atwaye amabanga y'Imana muri we, ariko ntayatwaye nk'umuntu umenga aje mu bandi aca aza kwipompa, kwiyerekana ati jewe ndi umuntu asenga. Uyu munsi kuri ibyo gusenga bigezweho, bose bashaka kubona ko abantu basenga bigisha bose, akantu kose bagombye kuvuga haleluya bagashira ko Yesu. Ibi kamumenga no kwigaragaza. Ukamenga no kurondera influence. Si ivyo. Ujya mwitwiruka twereka yuko ivy'Imana niko turabitwaye, mugabe iyo tubitwaye mu bandi dutegerezwa kubitwara mu kwicisha bugufi, tukumva yuko Imana yabiduhaye ngo tubisangire n'abandi, tutabaremera, batatwumva nk'abantu bohunga, ahubwo batumva nk'abantu bokwegera, kandi natwe tukabegera tugahurira mu Mukama, tugasangira ibyiza by'Imana. Ubwo ibyiza by'Imana turamenya kubitwara mu mutima uciye bugufi, utaremera abandi, ahubwo urondera kubaremurura no kubinjiza nabo mu bwiza bw'Imana. Tubaranye
kuri Salomo.